Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 13 umurongo wa 24 n'uwa 25. Haravuga ngo mushishikare guca mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mwami nutwugururire. Nawe azobishura ati simbazi, sinzi niyo muvuye. Dusangire ijambo rivuga ngo nyene inzu azokugara. Muri iki gihe Yesu yari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha aje Yerusalemu. Haza umuntu aramubaza ati mwami mbega abakizwa ni bake? Aramwishura ati mushishikare guca mu irembo rifunganye. Arongera aramubwira ati benshi bazorondera kuricamwo ariko ntibabishobore. Mbega iki gihe bazorondera kuricamwo ntibabishobore ni ryari? Ni mu gihe nyene inzu azoba yamaze kugara urugi. Benshi ngo bazokomanga bahagaze hanze bavuga bati mwami nutwugururire. Nawe ngo azobishura ati simbazi, sinzi niyo muvuye. Nyene inzu ni Imana Data wa twese. Hanyuma ururugi n'urugi rw'irembo ry'ijuru. Uyu munsi ururugi ruruguruye ku muntu wese, abahambaye, aboroshe, abakuze, abato, abize n'abatize, abatunzi canke abakene. Urugi ruruguruye kuri bose. Ico bisabwa ni kimwe: kumva ijambo ry'Imana ukaryizera, hanyuma ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugaca winjira muri iryo rembo ripfunganye, irembo ritabonwa na benshi ariko ricamwo bake. Kuko hari ico bisaba gikomeye, hari ivyo uheba, hari ivyo wiyima kugira ushobore guca muri iryo rembo rifunganye. Nico gituma baribona atari benshi. Kubera iki? Kubera hari ico bisabwa kugira uce muri iryo rembo rifunganye. Birasabwa guheba ibi na biriya vyo kubuza guca muri iryo rembo. Hari ico wiyima kugira uce muri iryo rembo rifunganye. Nuko rero ngwino mwese twinjire muri iryo rembo rifunganye. Irembo rifunganye ni Kristo Yesu. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe uzoshika kwa Data atamujanye. Aya majambo dusomye atwibutsa umugani w'inkumi 10 n'amatara yazo. Bavuga yuko batanu bari abanyabwenge, abandi batanu ari bijuju. Umukwe amaze kuza, batanu b'abanyabwenge barinjiranye kuko bari bagiye mu bukwe biteguye batwaye n'amavuta ku ruhande. Hanyuma umukwe aje barinjirana, urugi ruca rurugagwa. Ariko ibijuju byari byagiye kugura amavuta, hanyuma bisanga urugi rwugawe, barakomanga bati nutwugururire. Hanyuma umukwe arababwira ngo simbazi, sinzi niyo muvuye. Uku niko bizomera kuri wewe uri kuranka kwinjira uno munsi. Umenye yuko hari umunsi urugi ruzokugagwa. Nubwo uyu munsi huguruwe kuri bose, ariko hari umunsi azokugara. None wewe bite uri mu maki? Ndakwinginze winjire mu irembo rifunganye bicitwa uyu munsi. Ntusamare, ntujane n'inzira ijamwo benshi. Oya, irembo rifunganye niryo ridushikana kwa Data. Nuko rero ndagutumiye, ndaguhaye ikaze muri iryo rembo rifunganye. Nyene inzu atarugara. Yesu abahezagire.